Abanyagihugu muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo bavuga ko ubukene bw'igitoro bwabaye ndanse mu gihugu gushika naho imodokari z'ishirahamwe rya leta Otraco risanzwe ryunguruza abantu cane cane bava mu ntara zitandukanye z'igihugu baja mu gisagara ca Bujumbura nazo zisigaye zitakironswa igitoro zikaja kwirondera aho kigurishwa kuri magendo kugira zishobore gukora. Ikibazo kari Otraco nta yindi modoka ushobora kuronka kandi na Otraco ikunda kunywa igitoro ca magendo ko nkiheruka yanyoye igitoro iwacu ko iwacu turi ku mupaka aha muri Gisagara turi ku mupaka wa Tanzania kuvuga baguze ku mabuni abarico basuka muri Otraco. Biturutse kuri iryo kena rikabije ry'igitoro abo banyagihugu bongera bakavuga ko n'abashoboye kuronka imodokari ibamanukana mu gisagara ca Bujumbura ubabuze uko basubira mu ntara ya Cankuzo. Uyu munyagihugu akavuga ko umuntu ashobora kumara indwi irenga atararonka imodokari musubiza iyo yaje ava. Nk'ubu yagiye jeudi na Otraco ikeza batagaruka samedi na Otraco kandi igaruka iwacu ariko Otraco yagiye gukatisha kikasanga yuzuye kuvuga rero ntiyaduze arindiriye Otraco izoza mercredi mbaye ntivyoroshe. Abo banyagihugu mu ntara ya Cankuzo bavuga ko iryo kena ry'igitoro ririko rituma bahombera vyinshi kuko badasubira gukora ingendo nk'uko bavyifuza. Ibidindiza ibikorwa vyari gukorwa hatibagiwe amafaranga yo kwinguruza aguma aduga uko bukeye ko bwije kandi nabo basanzwe bugarijwe n'ubukene.